kenshi ndakunda kumviriza abantu kenshi urashobora gusanga bariko barakora rino kosa kumbure nawe urashobora gusanga iri kosa wari urikora ariko ndiza neza yuko niwanyumviriza ukantegera neza ukumviriza ibyo nza kuba ndiko ndavuga ndiza neza yuko iri kosa utazosubira kurikora kandi ndiza neza yuko rizorokora canke rizogusova ubuzima bwawe. Hariho abantu benshi na cyane abagore usanga bariko baravuga abagabo n'abana babi cyangwa ugasanga bariko baravuga abahungu n'abana babi cyangwa ugasanga hariho n'abandi bahungu bariko baravuga ngo abakobwa n'abana babi cyangwa ugasanga abagabo bariko baravuga ngo abagore n'abana babi ugasanga bariko barageneraliza ugasanga bariko baratukana ujya muntu n'imbwa abagabo n'imbwa abagore n'imihimbiri abakobwa bameze gutya abakobwa n'ababeshi ugasanga umuntu arageneraliza ugasanga umuntu afatiye mu kivunga bavyita gufatira mu kivunga mu kirundi. Nagomba ndakubwire yuko uba uriko uribesha cyane kuko umbure umugabo wawe ashobora kuba yarakugiriye nabi canke kumbure boyfriend wawe ashobora kuba yarakugiriye nabi canke ushobora kuba warahemukiwe n'umuntu uyu canke uriya ariko ntuzokwigere ufatira mu kivunga kubera iki? Kuko tuva mu miryango twese murabizi. Iyo rero tuva mu miryango iyo uvuze ngo abahungu n'imbwa canke n'imihimbiri canke abagabo ngo n'imihimbiri uzoba uvuze musaza wawe undi muvukana kuri mama wawe na papa azoba arimwo nibavuga ngo abagabo ngo n'imihimbiri cyangwa n'imbwa na papa wawe akuvyara uzoba wamaze kumushiramo. Niwavuga ngo abagore bose ngo bameze nabi ugatukana ukabatuka ibyo wishakiye abagore ngo ninyereze ukavuga ibintu bitameze neza kuri bo ukabafatira hamwe ugafatira mu kivunga uzomenye ko muri barya abagore wavuzemo harimo mama wawe harimo mushikawe harimo abatante harimo nyogokuru wawe harimo urumva ni ibintu byinshi n'abantu benshi. Ni kuvuga rero iyo umuntu avugiye mu kivunga usanga wituze usanga nawe uri kurivugira nabi nawe usanga uriko urigirira nabi. Nico gituma kuva kuri uno munsi kuva ucumvise ino video umenye gutandukanya iyo umuntu akugiriye nabi wame ufite uwo mutima cyangwa wame ufite ubwo bwenge bwuvuga ati naka yarangiriye nabi kuko asanga umugabo yarakugiriye nabi si abagabo bose bo kwisi bakugiriye nabi. Hariho abantu bameze neza hariho abasore bameze neza hariho abakobwa bameze neza hariho abamama bameze neza baracyabaho gusa urumva ufatiye mu kivunga abo bose urumva yuko ubu bafashe nabi. Nihagira umuntu akugirira nabi by'ukuri uzovuga ati naka yarangiriye nabi ariko ntuzofatira hamwe uvuge ngo abantu bose barakugiriye nabi. Peace yari twagomba gusa dusangire kano kantu kugira ngo ushobore kubyumva kumbure urashobora kuba uzi umuntu yama afatira mu kivunga kumbure urashobora kuba nawe ushobora kuba wama ufatira mu kivunga ariko ukwiye kubeba kuko urasanga ivyo bintu bica bigaruka kuri wowe nyene urasanga bica bigaruka kuri ba bantu baba proche bawe. Okay, God bless you. Thank you.